bavukanye turi kuno musozi nimba dukeneye kugendera makanda y'umuhizi nyakwigendera Petero NKURUNZIZA. Ijambo kwitondere amabwirizwa y'Imana. Twitondere ijambo ry'Imana, twirinde gukora ibicumuro, twirinde gukora ibitanezereza Imana, dutunganiriza bene gihugu, habe ubutungane mu gihugu, twirinde ubusuma n'ayandi mabi yose. Kuko abakora mwene ivyo n'abadafise Imana nzima muri bo. Twitondere ivyagezwe vy'Imana. Kigira kabiri, tugume kuri iyo Mana y'Uburundi, ya Mana ya sogokuruza Petero NKURUNZIZA. Imana twabonye dukorera ibikomeye cyane, turi ivyabona byo kubishingira intahe, turi ivyabona byo gushingira intahe ivy'Imana yakoreye igihugu cy'Uburundi. Imana yaratabaye bene data, iyo Mana yaratugire neza bavukanye, iyo Mana yaratuguye ko bavukanye, iyo Mana yaratuburaniye yemwe, iyo Mana yaradushira urubanza rudukiza yemwe. Amakungu yose yahagurutse irahaguruka iratugwanirira, iratuburanira tutari gushobora gushika, ariko kubera yuko ari itegeka isi yose yaraburana igihugu cy'Uburundi, iraburanira ihanga ry'abarundi. Kigira gatatu, bidusaba kugaragaza Imana muri twebwe. Bisigura iki bene data? Nimba koko turi muri iyo Mana, iyi Mana twemera kwigenderanira, nimba koko turi abana b'Imana, nimba twemera iyi Mana yabanye n'uno muhizi, bazotumenyera ku vyamwa vyacu. Vyamwa vyacu nivyo bizogaragaza yuko turi n'ubuzima. Ibikorwa vyacu bivuge, ibikorwa vyacu bigaragaza ubuzima, kuko Imana yacu n'ubuzima. Reka natwe nimba vy'ukuri turi mu Mana tugaragaze ubuzima. Aho Imana iri haba hari ubuzima. Bidusaba bene data gusuzuma ibikorwa vyacu kugira ngo turabe ko turi bazima canke ko twapfuye. Ibikorwa by'abantu bazima biratandukanye n'ibikorwa by'abantu bapfuye. Dukore ibikorwa vyiza, ibikorwa by'ubuntu, ibikorwa by'urukundo, byo gufashanya, gushigikirana, gutabara, guca imanza zibereye, gutunganiriza bose. Ibyo ni byo bikorwa by'abantu bazima bari kumwe n'Imana. Duhagarika ibikorwa bibi byapfuye, ibyo tuvavanura navyo, kuko ibyo bikorwa nibigaragaza yuko tutari abantu bazima, twamaze gupfa. Dukore ibikorwa bizima.